Icigwa co kugenzura ikoreshwa ry'uburyo n'ibikoresho mu rwego rw'inama nkenguzamateka caje hageze kuko uretse ko tukiri bashasha muri uru rwego turipfuza gutunganya neza uburyo, ibikoresho n'abakozi bo mu rwego rw'inama nkenguzamateka. Nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa abakenguzamateka, abakozi bo mu nama nkenguzamateka, turizeye tudakekeranya ko abakenguzamateka bo muri kino kiringo kigira indwi bungutse ubumenyi n'ubuhinga mu bijanye no kugenzura ikoreshwa ry'uburyo n'ibikoresho hamwe n'itunganywa ry'abakozi mu rwego rw'inama nkenguzamateka. Ivyo bikazobasha kurushirizaho kurangura neza imirimo bajejwe ku neza y'igihugu n'abenegihugu babizeye kugira babaserukire. Sagaseseshwa rumuri rero ko abagize umugwi w'abakenguzamateka ujejwe kugenzura ikoreshwa ry'amafaranga n'intwaro mu nama nkenguzamateka watahuye ko kugira ngo ibikorwa vyo mu bisata bitandukanye vyo muri urwo rwego bigende neza, hategerezwa kuba ubumenyi buhagije mu vy'umwe wese ajejwe, gutahura neza amategeko agenga buri gisata na cane cane gukunda igihugu. Turizeye kandi ko abitavye bose izi nyigisho bagiye batahuye ko twese bituraba, ntihagire uwigira sindabibazwa. Dusabwa rero kubera umuco n'akarorero abandi mu kurangura neza ibikorwa tujejwe, mu gushira mu ngiro intumbero, ihangiro, intambwe n'ubuhinga mu vyo kugenzura ibijanye no gusuzuma ikoreshwa ry'uburyo n'ibikoresho.